Radio Peace FM y'Ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumviriza muherereye. Iyi ni Radio Peace FM y'Ugwaruka mwama mwumviriza ikibiriraho muciye kuri wesatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome aya makuru mukayumva kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu mu rurimi rw'ikirundi. Turi kwigenekerezo rya gatanu ruhuma umwaka 2025 ingingo nkuru. Buri wa gatanu ruhuma Burundi bwamabwibuka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi sefa Arusha bagize ico bashikiriza nishiramwe Parseme naryo ryatanze ingingo zitandatu zihambaye zotuma ayo masezerano atsimbatara. Arabarundi bagiye kuzirukanwa bakuwe muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi bikaba byaraye bishikirijwe na Robert Shingiro atwara ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu kandi ko bamaze kubiyaga n'ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi. Nayo abakwikuruke mu bushikiranganje bw'indero bidogera ubwo bushikiranganje ko bafukamye mu nda ibituma badatunganirizwa n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta nabyo twabateguriye. Amakuru mukaba mugira muyashikirizwe na jewe Jo Philibert Karangwa nkabandiko ndafashwa na Yves irakoze mu buhinga bw'ivyuma kaze mwidonera. Umugambi wamye kuva 1965 umugambi wamye hitanje umugambi wamye hirizwe na kabiri ndindira gato reka banda reka kugira ufatire kuri icyo nyene nashaka ufatire kuri icyo kubera ko kirafatanye uco banda nta dufashe nijyari abantu babona nijyari havugwa ko habaye genocide nibiki biba byabaye abantu bandanye. Merci nagomba ndakubwira aho umbajije ikibazo cyiza ese abarundi hogera igihe tukaraba ukuri tukakuvuga kuko je nibaza yuko ukuri twashatse kukumenyekana komenyekana Uburundi si igihugu kinini cyane birenge. Buri genekerezo rya gatanu ruhuma Burundi bwamabuhimbaza umunsi wahariwe kwibuka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ishirahamwe Parseme Burundi rikabona ko hari inkingi zihambaye zitandatu zotuma ubwo bumwe bw'abarundi bukomera. Inkingi ya mbere ni ukumenya ko Uburundi ari igihugu cabayo kuva kera abakigize nabo bakaba bafise ururimi rumwe n'imico umwe. Inkingi ya kabiri kuba abarundi naho bagiraniye ingorane muri kahise barahavuye barasezerana kuja hamwe biciye mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi hamwe n'amasezerano y'Arusha. Kubu Burundi bufise incungu zerekana ko hariho abantu bakwiye gufatirwa ko akarorero umuntu aravye uko bitangiye igihugu ku neza yabo. Inkingi ya kane ni gutsimbataza intwaro ishingiye ku mategeko meza kubahiriza agateka kazina muntu ubuntu n'ubutungane. Na inkingi ya gatanu ni gushigikira ubutegetsi buciye mu matora tunganijwe neza kandi aba kumugaragara atagukumirana. Inkingi ya nyuma ariyo ya gatandatu ni umwidegemvyo mu by'ubutunzi maze ingingo zifatwa zikaba izorohereza bose mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere. Ivyo Faustin Ndikumana arongoye Parseme yabishikirije mu gihe kuri uyu wa gatanu ruhuma umwaka 2025 Burundi bwahimbaje imyaka 34 iheze habaye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Faustin Ndikumana agashikiriza ko izo nkingi vyo byiza zamye zikorerwa ko kugira ngo igihugu kigume gihagaze neza, nayo ngo zitagumye zikorerwa ko ngo nibivugwa by'imbona kazoza y'u Burundi igihugu cifise mu mwaka 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka 2060 bizoba imfagusa. Mu gihe kuri uyu wa gatanu ruhuma nyene abarundi baramutse bahimbaza imyaka 34 iheze habaye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Uyu munsi ukaba ushitse abarundi bamaze imyaka itari mike mu njyane za politike kuva mu mwaka w'1993 abarundi bamaze imyaka 2 gusa biyemereye ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Imvo n'imvano y'ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi tubibwirwa na Odas Kabura. Ayo masezerano y'umwe bw'abarundi yakomotse ku cyumviro c'uwari umukuru w'igihugu c'u Burundi w'ico gihe ariwe Major Petero Buyoya. Icyumviro cabonetse nyuma y'imyaka 3 gusa habaye ubwicanyi butagira izina bwahitanye abarenga 25,000 ahanini bari bagizwe n'abo mu bwoko bw'abatutsi bo mu makomine abiri ariyo komine Ntega mu ntara ya Kirundo na komine Marangara mu ntara ya Ngozi, intara zihana urubibe n'igihugu c'u Rwanda mu buraruko bw'u
Burundi. N'ubwicanyi butavuga ko rumwe n'abatari bake, aho benshi bemeza ko ari ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 bivanye n'uko busa n'ubwari bwateguwe mu ntumbero yo kudasiga n'umwe wo kubara inkuru akomoka muri ubwo bwoko. Ico gihe hari haheze umwaka umwe gusa umukuru w'igihugu c'u Burundi Major Petero Buyoya atembagaje ubutegetsi bwa Perezida Yohani Batista Bagaza biciye mu nguvu za gisirikare. Ako kabi kabishi ko kuwa 15 ukwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 kamaze guhekura Uburundi mu misi itarenze indwi imwe gusa, ni naho havuye iciyumviro co kurabira hamwe uburyo bwo kunywanisha abarundi. Ubona ko kuva Uburundi bwikukira abarundi batasiba kwicana bazira ubwoko bwabo ku mpande zose. Muri uko kugerageza gusubiza hamwe kw'abarundi, umukuru w'igihugu w'ico gihe Major Petero Buyoya yashizeho umugwi ugizwe n'abarundi 24, ni kuvuga abahutu 12 n'abatutsi 12, abaha intumbero kwiga ikibazo kijanye n'ubumwe bw'abarundi, icotuma abarundi baja hamwe bagasangira akabisi n'agahiye atakurabana ku mazuru. Inyuma yo guca irya nino ico kibazo bahawe, niho hashikwa ko inyandiko idasanzwe itomora neza ibisabwa bikwiye kwemezwa biciye mu matora ahuza abarundi bose. Kwigenekerezo rya 5 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 abarundi bageze gutora bitavye ako kamo bari batewe ngo baje kwiyemereza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Niko kuri uwo munsi basidukanye n'iyonka bagana utuzu tw'amatora bayemeza ku majwi agera ku bice 89 kwijana. Nubwo abarundi bari biyemereje kubana mu mahoro n'ubumwe, ntibwakeye kabiri ayo masezerano adahonyanzwe, abarundi n'Uburundi basubira kugandagurana bisunze ubwoko. Aha twogaruka kwigandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yagandaguwe kwigenekerezo rya 21 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 amaze amezi 3 gusa atowe. Umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yararonse ubutegetsi biciye mu matora rusangi. Iryo gandagurwa ryiwe ryakurikiwe n'iyicwa ryabo mu bwoko bw'abatutsi bagirizwa ko bishe Ndadaye kugezaho niri munda yakurwayo yagirizwa ico caha. N'ubwicanyi kandi bwakurikiwe n'ishingwa ry'imigwi y'abicanyi nk'abo bita abasanze shek, nabo bakiyogoza cane cane mu bice bimwe bimwe bigize igisagara ca Bujumbura, aho abatari bake mu bahutu bagandaguwe atakindi bazira ataruko bavutse bitwa abahutu. Ni naho kandi imigwi y'inyeshamba z'abahutu yashingwa. Aha twovuga umuhari CNDD warurongowe na Nyangoma Leonard wahavuye wigabanyamwo imigwi ibiri, havukamwo umuhari CNDD FDD wahindutse umugambwe uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005, cyo kimwe n'iyindi migwi yabitwaje ibigwanisho nayo yiyongereye ku mugwi Paripeutu FNL ya Gatone Rwasa. We akaba yari yinjiye mu ishamba kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980. Ni njyane zaje gucureha zimaze imyaka irenga 10, Umurundi yicwa azira ubwoko bwiwe, abandi barara rubunda haba mu gihugu hagati canke hanze yaco. Izi njyane zikaba arizo zaje kugabanuka inyuma y'ibiganiro hagati y'abaserukira abafashe umuheto bagwanya leta ya Major Petero Buyoya bagiriza ko ari leta y'abatutsi. Hari kandi n'umugwi w'abaserukira abahutu hamwe n'umugwi w'abaserukira abatutsi, gutyo babona gushika ku masezerano yitiriwe Arusha babifashijwemwo n'umuhisi perezida wa Afrika y'Epfo Nelson Mandela. Ari nayo masezerano yashikanye kandi ku butegetsi umugambwe CNDD FDD serukiwe na perezida Petero Nkurunziza yakomoka mu bwoko bw'abahutu. Odas Kaburo ndagukengurukira, ariko ndanakwibutsa ko kuri iyo nkuru nyene mu runani rw'imigambwe itavuga rumwe n'intwaro ya CNDD FDD CFOR Arusha bashohoye itangazo kubijanye no kunywanisha abarundi. Federico Bamvuga inyumvira atwara runani CFOR Arusha akaba yagarutse hanini kuberuka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ku ngorane ziri muri Republika yani intwaro rusangi ya Kongo. Kurikira Federico Bamvuga inyumvira atwara urunani CFOR Arusha. Ijambo twaraye twumvise ry'umukuru w'igihugu ryaraciye ivutu abarundi benshi. Iryo jambo rifatiye ku basoda barungitswe muri Kongo, igihugu kibanyi, kumvo zitigezwe zimenyeshwa abarundi. Uyu munsi
abo basirikare barapfa bazira ubusa bashoboye ku macumu ku nyungu z'akarwi k'abantu bapfukamye igihugu mu nda. Reka tubivuge tubisubire, intambara y'Ikongo Ndayishimiye yarungitsemwo abasoda bo Burundi byaribonekeje ko ari ingwano y'abanyekongo hagati yabo, aho abo mu bwoko bw'abatutsi bari hariya muri Kivu y'uburaruko bariko baraharanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo kuko basangiye igihugu kimwe arico Kongo, kandi ko abo bantu bavukiye aho base bavukiraho, basekuru bavukiraho, basekuruza na basekuruza bavukiyeho. Ntibashobora kuzira ururimi rw'Ikinyarwanda n'imico yabo. Kubakurikiye akahise k'igihugu k'ibiyaga binini, ivyo batavyirengagije barazi ko ariko biri, nk'uko vyigeze gusigurwa na nyakwigendera Perezida Nyerere umunsi yariko arasigura ingene yumva ayo matati yo mu buseruko bwa Kongo. Ntamvo Ndayishimiye yorungika abasoda gufatanya n'aba mugenzi we Tshisekedi n'abandi bagirizwa ihonyabwoko mu Rwanda ngo tumwizere ko yemera vy'ukuri ubumwe bw'abarundi, kanatsinda imvugo y'ubutegetsi bwiwe irabigaragaza. Igihe twemeza ubumwe bw'abarundi twari twiyemeje kuvavanura n'inyifato yo guhonya abandi ngo nuko mudasangiye ubwoko. Nubwo bitariko bibera mu Burundi, n'ikimenyetso ko ubwo butegetsi atawobwizera kubijanye n'ubumwe bw'abarundi wumvise imvugo zabo. Mu runani Sefor Arusha turababazwa n'inyifato y'abasirikare bemera bagashorwa mu ntambara batazi. Ni naco gituma bahasiga agatwe kuko bagenda batazi ico bagiye kugwanira. Wakaba yari bamvuga inyumvira Federico atwara runani rw'imigambwe itavuga rumwe n'intwaro ya Valentin Ndayishimiye Sefor Arusha. Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwanayo avuga ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro, ibitoro n'inzara izura inzara byugarije Uburundi atakindi kizobituza mu Burundi atari gukura amaboko mu mpuzu. Ibi akaba yabishikirije kuri uyu wa gatatu igihe ntara yariramutse ihimbaza umunsi umwe bw'abarundi. Barutwanayo akaba hanini yagarutse ku bagabo birirwa bariyerereza batagira iyo bagiye. Anavuga ko yashizeho igipolisi kizoza kirabashombera kubiriwe kugira ngo babe baratera ibiti kurikira. Aho duciyeho tuzabumva munakubwiye ngo ubu bukene, ukumva ubundi akubwiye ngo iyinzara n'ibindi. Birambabaza cyane iyo nje mu gitondo kukaza ugahura n'abagabo bamwe barayerera mu ibarabara, wababwira ngo tugende ku mukoni agacaburira, wababwira ngo tugende mu rugari ngo naho nyine nta ngorane, wagera mu gaseyiti je ndikatiye ngo naje two kwijanira, ugasanga mengo ni nk'umufa ugenda ku rujo. Nuko twese muri iki gihe wese avyuka mu gitondo azigiye gukora kandi azicagiye kurondera za kuronka. Umuntu wese ategereza kuvyuka mu gitondo afise objectif. Duhuriye nkamwe barabana mugira nti dukate ngwirengwe, avuga teka jewe mfise objectif ngiye kuri iki. Nivyo bizotuma dutera imbere. N'ahandi ho niyo twamwa turazerera mu ibarabara, niyo twamwa tukurubugu, niyo twirigara, niyo twaguma dukina igikomisiyonere kuvyo tutarimye. Ndakubwiye tuzoguma muri iyo myiko y'ubukene y'inzara. Twe twanasa polisi imbere ubuho kuza baranyagaza mu gitondo, aho bagabo baguma bayerera ataco bakora. Mupfe bube mubajanye muri komisariya birirwe baratera ibiti canke bakora ibiki canke bashomba amabuye, mugabo tubone yuko atabantu barimo barayerera barya ataco baka. Ivyo rero nje bizoca bituma tuva muri buno bukene, tuva muri ivyo byose tubuze. Ibindi nugucungira neza ivy'igihugu. Ibi bitoro tumuvuga ubukene bw'amadolari mubona si ibintu tuzofabirika, si ibintu bazotanga bafabirike, nibizova mu maboko yacu. Muri bihe by'amatora turakengurwa nka mu ntara ya Muyinga ukuntu mbona bimwe biragenda, kuko ntaho ndumva bacanyemwo mubandanye mufatanye mu nda. Hama amatora abe igihugu kibandanye.
noneho sinzi nico muba ngo murapfa kuko no mwabe matora nta bantu 10 bazovamwe muri mwebwe mugazosanga mwo muraryana murega ibihumbi 610 kandi atana abantu 10 muri ngaha bazohavugwa batogwamwo ntabura amatari numwe mu ntara zingahe zitatu abashinga amateka baharuye ku ntoki mugasanga ngo mu Giswahili ubuhirimwo buravuga wagenda ha mu Kizungu ngo buravuga hege igitwa bakubara kubitana ubuhiri sinzi ibyo wewe mwarafu kabura atanu mazoba muna nyumba 10 niyo mpamvu rero mukwiye gutekana mugatekana amatora gashika mugatora hanyuma rabatora bakadutwara uwo akaba yari buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwanayo. Abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika batagira ivyangombwa bashobora kwirukana muri ico gihugu kiramutswa Donald Trump. Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burundi n'ayandi makungu yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru hari kuri uyu wa mbere uheze y'ugenekerezo rya 3 mu mwaka wa 2025 akaba yabwiye abaraho ko aya makuru leta y'u Burundi yamaze no kuyahabwa n'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe mu Burundi. Ni nkuru dushikirizwa na Ndayishimiye Claudine. Nkuko yabimenyesheje imbere yuko agera ku butegetsi, President Donald Trump wa leta zunze ubumwe za Amerika umwe mu migambi yiwe harimo uwo kwirukana abantu bose bari mu gihugu ciwe atavyangombwa vyo kuhaba bafise. Ni mu gihe n'abarundi nabo nyene iyo ngingo itabasigaze nyuma kuko nabo hariho ababa muri ico gihugu ataburenganzira babifitiye. Nyamara naho biruko nta bitigira inyezi na kizwi cabariyo kandi bategerezwa kwirukana. Agataho umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro asaba abarundi barabwa n'iyo ngingo ko batogarariza kuko iyo ari politike nshasha y'ico gihugu kandi bategerezwa kuyubahiriza nk'abandi bose. Albert Shingiro yaboneyeho akaryo ko kuvuga ku zindi ngingo ico gihugu cafatiye u Burundi harimo no guhagarika imfashanyo cahora giha leta komoka. Yavuze ko kandi ivyo vyobera Burundi cigwa na cane ko Burundi atakori butanga muri Amerika. Ivyo bikaba vyashikirije mu cegeranyo c'igice ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi 2023-2024 aho imigambi yategekanije yaranguwe neza mu bushikiranganje arongoye ku kigero ca 97% nk'uko uyu mutegetsi yavyivugiye. Ni mu gihe iyo ngingo yo kwirukana abimukira muri leta zunze ubumwe za Amerika n'abarundi barimwo yamaze kumenyeshwa ibihugu abo bimukira basanzwe bakomokamwo na leta y'u Burundi idasigaye inyuma. Bamenyesha ko iyo ngingo ya Donald Trump itazokora ko abarundi gusa ariko abimukira benshi bo kwisi yose abo afata nk'abateza umutekano muke muri ico gihugu. Donald Trump yamenyesheje ko kandi ko ibitsina ari bibiri atavya bahinduje igitsina bizovugwa ku ntwaro yiwe kandi ko atawemereye kubana n'uwo bahuje igitsina. Iyo ngingo yafashwe nk'ihohoterwa bikaba vyanateye impungenge abaharanira agateka kazina muntu muri ico gihugu ndetse no kwisi yose. Nibi akaba avyagiriza abimukira kari bo bakuza mwene izo ngeso. Trump avuga ko adashobora kuvyihanganira mu gihe kiyoboye leta zunze ubumwe za Amerika. Claudine Ndayishimiye urakenuye. Mundero abakukuruke bo mu bushikiranganje bw'indero baritabariza inyuma yaho baguma baburabuzwa n'ubushikiranganje bakoreye imyaka n'imyaka hamwe n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta. Basaba ubushikiranganje bw'indero kubatunganiriza mu kubaha ivyemezo ko bakoreye leta kugira ubushikiranganje bw'abakozi nabwo bubatunganirize. Ni nkuru twateguriwe na Albert Maheke. Abakukuruke umushikiranganje bw'indero bariko baritabariza inyuma yo kuburabuzwa n'ubwo bushikiranganje bakoreye imyaka n'imyaka hamwe n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi nkuko abakukuruke bavyiganiye Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024 ntibaronkejwe urwandiko ruhabwa abagera bagende mu zabukuru kukura uko babikika barabandanije akazi gushika mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Ikibabaza abo bakukuruke nuko bituye abakoresha babo hakabura ubatunganiriza mu gihe iyo bagiye mu bushiranganje bw'abakozi n'akazi barungikwa mu bushiranganje bw'indero kurondera urupapuro rwerekana ko bakoreye ubwo bushiranganje ico kiringo ariko bakagoma bahanahanwa nk'agapira. Ibibabaza abo bakukuruke mu gihe bobo babona ko bari bakwiye gutunganirizwa mu cubahiro ntangere iyabaho kwisunze ibikorwa bakoreye leta y'u Burundi. Basaba umushikiranganje w'indero kubatunganiriza mu kubaha ivyemeza ko bakoreye ubwo bushikiranganje bw'indero kugira ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi nabwo batunganirize ngo kuko beshi ubu bariko barategwa ubwoba kandi bariko basaba ivyo bari kurigwa n'amategeko.
twamenyesha ko muri ubwo bushikiranganji bw'indero havugwa amanyanga menshi nk'uko vyiganwa n'abashirwa ku ntonde z'abaja mu zabukuru kandi imyaka yabo isanzwe ino mategeko batarayishikana. Albert Maheke ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Albert Maheke ndagukengurukire no kuri iyi nkuru nyene dusozereye ko amakuru twari twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo ntibagiye uruganda rwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka obama rutororokanya aya makuru. Shimire kandi birakoze yari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma kugira amajwi yabashikire atakarohe na John ariko ndayabashikiriza nitwa Geoffrey Bert Karangwa. Duhanisango ku munsi w'ejo n'agahindukiro.